Imana yacu ikora imirimo ikagaragara itavuga ibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane. Haguruka tugorore, haguruka tugorore. Ikagaragara nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara nk'ibigirwamana Itavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara nk'ibigirwamana Itavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Tora Bibiliya dusome. Wayizanye wamaze gutera imbere ayifise mu telefone. Hariho abasirimu bazigana mu telefone. Nawe uyu munsi uyitore kugira dusome twese, siko none? Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 44. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 44. Dusome umurongo umwe gusa wa kabiri. Niganuke ndakuzaniye wewe uri hano kugira ngo ureme. Havuga ngo uko niko Uhoraho avuze, uwagizene akagirane uhereye ukiri hehe munda, kandi ari we agirane azogirane ati ntugirene. Ico ni kimwe. Ewe Yakobo umusavyi wanje, yewe Yeshuruni uwo nagizene, gira mugenzawe ati ntutinye. Iganuke niyi ibyo urimo byose, ibikuri imbere n'ivyimirije kukuba imbere. Uriko uravyumva? Kuko ibyo wahejeje byo Imana yarabigusimbishije, ariko ibiri kuri imbere iganuke niri gusa rivuga ngo ntugirene, ntutinye. Hari undi murongo tuza kongerako, ariko ico ngomba ko tuvugana ubu ni jambo rivugana niwahura n'umuntu. Hariho abapantekoti iyo muhuye ukamubaza ati uvuye gusenga, arakubwira ati ego. Wamubaza ati mwiziki ngo vyari biryoshe, oya ntivyari biryoshe. Uramubwira uti ntutinye, uhora hari kumwe nawe. Erega nta bindi, nta rindi ganuke. Mugabo uri ngaha ubona ko amahera y'inzu umengo ni kibazo, ubona ko ibitoro vyabaye ikibazo, umve
ntutinye kuko uhora hari kumwe nawe. Umviriza, umugabo twegamiye arakomeye, ni ikarata igizindi, si igihwara, arakomeye igihe cyose turi kumwe nawe. Ntidutinye kuko aratabara, atarinze kugira, atarinze no kugisha inama. Ntutinye, ntukizigira abantu, oya izigira Imana kuko niyo yonyene yagize itangazo. Hari igihe itangazo barirungikana sekreteri akaza kurisoma, ziko none wibaza yarirungikana umumarayika ko yari kurisoma gutya. Hari igihe yari kurijya kwigiturira, none sivyo. Ariko ko ari Imana yivugiye yonyene, yavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Abadayimoni bo vyura ingunza boreka, ntutinye. Nangaha mw'isi tuzohava, ugukunda n'utagukunda uzogenda babona. Aho nta giturire kizobamo. Umve dusome ubundi murongo. Yoshuwa, subirina inyuma gato. Yoshuwa, ahantu hari umuyaga mwinshi. Yoshuwa 1. Yoshuwa 1 dusome kw'icenda. Yoshuwa 1:9. Mwahabonye? Umve uko havuga. None si jewe nakwibaririye ntigirana. Ugenda urasurinye. Dusubiremo. Wumva rinde, wumva yaratumye Mikayeli, wumva yaratumye ibinyabugingo, wumva niwe wenyene yivugira. None si jewe nakwibaririye ntigirane. Ushiriki muyo mvise handitse ngo ubwoba, vuga ati amen. Ushire ubwoba, nuko ntucikiki. Aha handitse ngo ivutu, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nande. Aho uzogirane, bwira mugenza wawe tuhora hari kumwe nawe aho uzoja hose. Uhora hari kumwe natwe aho tuzoja hose. Umviriza, haba mu ngorane uhora hari kumwe natwe, haba mu byiza uhora hari kumwe natwe, haba mu gashomeri uhora hari kumwe natwe. Umviriza, haba no mu bugumba ndazi ko bubabazi uhora hari kumwe natwe. Kuko naho utovyara ntikizokubuza kwatira ijuru. Umviriza, naho orarira ibiharage ntikizokubuza kuja mw'ijuru. Umviriza, naho woca mu bibazo bitandukanye ntikizokubuza gusatira ngo uje mw'ijuru. Iganuke niri gusa, ntugire, ntutinye nabo bari muririmbana baguca intege. Umviriza, muririmbyi uri ngaha, hariho abo muririmbana atakindi bakora atari ukubibiza imyamuriro. Umviriza, iganuke niri, ntutinye, uhora hari kumwe nawe azokuramira mu gikorwa. Azoturamira. Ico gituma twatanguye turirimba ngo Imana yacu iragize, Imana yacu irakomeye cyane. Tubandanye gato. Samueli wa mbere, igitabo ca Samueli wa mbere 22. 22 dusome 23. 22 kuri 23. Umviriza rero kondisiyo canke igisabwe kugira ngo uhora habe kumwe nawe. Umviriza, mwahabonye dusome. Nugume hehe, tugende tujana. Nugume hehe,
ntugire kuko uwugirane ari wagirane. Amen. Ariko niwagumana nande nanje ntacu uzogirana. Umvirize, iganuke ni uko utava mu buntu bw'Imana. Uri kuranywa? Iri ni ijambo ry'Imana. Nuko utava mu buntu bw'Imana, kuko uwahiga uwadugana Yesu mu bugaragwa, uwagenda kumubwira ati hindura ibi, ni uwo nyene muhiga niwagirana. Kugira ngo rero uwo ushobore kugumana n'Imana no kuguma higize ahiri. Guma mu rugo rw'Imana, guma mu rugo rw'Imana, Imana yagushize abarizo gusanga. Guma mu rugo rw'Imana, guma mu rugo rw'Imana, Imana yagushize abarizo gusanga. Wewe wumvuriye, ega hari Imana yadushize, kandi ni naho nyene yagize kondisiyo ti niwagumana ahondi, niwaguma ahondi. Uba abantu benshi maze iminsi ndabivuga byabananiye kuguma mu rusengero, usigaye usanga abantu b'Imana aba muri korali akagendana n'akabido k'amazi. Ndafitiye iganuke abantu bariko baraja guha abana amakara ngo ni imiti y'ishano. Umwana arashuha bakaca bamurangururana ku muntu atana hamwe yaciye no ngo ntazi n'umuti w'umutwe, akaca afata amakara agasekura. Umwana bakaca bamuha amakara, umwana w'amezi 2 canke kumwe bakaca bamuramiza amakara, nyina akamusiga mu nzu, yasohoka hanze agasanga yumye ngo nishana. None umwana ko amakara arimo gaze carbonique akabamo n'ibindi byose byica, umwana w'ukwezi kumwe yobinywa akaba. Kandi abo bana muri ko muja guhumanya, Imana yavuze ngo niwaguma hondi, mwari mwarabazanye mu rusengero baragirana. Mwarabazanye ahantu umuhava mubazana, mugabo ku mugoroba niyashuha umuvanya uca ugenda kumugaburira amakara ngo bamuhaye umuti w'ishano. None kuva kera abana ntibashuha. Umve, guma mu rugo rw'Imana, ari Imana yagushize abari izogusanga. Reka kuja ibumoso, reka kuja iburyoya, gumamwo. Uwundi yaririnze neza ngo hehe gumamwo, siko none gumamwo aho nyene Imana iri, guma aho nyene. Niwagumaho Imana izogumana nawe, icyo uzosaba cyose uri muri yo izogikora. Numviriza ingoma ya mbere tugiye guheza, we wumvuriye. Ingoma ya mbere 22. Umvirize kuri 13. Uko niko uzogira ubuhigwe niwagira umwete ukitondera amabwirizwa n'amategeko Uhoraho yashingiye Abisirayeli, akabishikiriza Mose. Nuko komera ushire iki, ntutinye kandi ntucike iki ivutu. Umvirize, ikibazo ni iki: kugira ngo Uhoraho abe kumwe nawe, kugira ngo Uhoraho agutabare, nukuguma hari, nukuguma mu rugo iwe, nukuguma na communication nawe.
wowe wumva maonde yemetaye, wumva mu mutima uraho Imana yagushize mu mutima wawe, wumva uri aho uri, wumva hafata. Erega hari igihe uba ahantu ukumva hadafata, kominikasiyo ikabura, wowe aho uri wumva hafata. Ko Imana yadusezeraniye ko izobiguma iri kumwe natwe, wumva iri kumwe nawe. Iki gitondo muri izi ntango z'umwaka, wumva hagati yawe n'Imana ikirere kireha gute? Unambika amaso yawe, unamika amaso yawe. Wumva wohamagara Imana. Imana yavuze ngo uguma hiri, wumva urahiri. Kaze bagusenge, we wumva uri. Iki gitondo wumva ijwi ryawe riri hafi y'Imana, we wumva uri. We wumva uri. Wowe uza gusigara, uza kumufasha gusengera aba basigaye, kuko uzoba wumva ko kominikasiyo inyaruka iduga ija ku Mana, kuko wowe uzoba uri mu Mana, uca ufasha dusengera. Kaduhe kaje umubwiriza kugira ngo tuziga mu mwanya. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Ijambo ryawe riravuze muri iki gitondo, aba bantu yo bahamagaye mwema n'abagobera, nk'uko wari wabwiye Mose ngo nkoranyirize abantu banje, nze mbature amajambo y'ubugingo bige kunyubaha. None mwemu yaciye muri iyi gisagara ahantu hatandukanye, mu mihingo itandukanye, aba bantu baraza. None ijambo riracuwe, riravuze ngo niwagumana nande ntacyo uzoba, tugumanye nawe ntacyo twoba. Nocyatumye muri ngizi ya mwemu yera yararemye ngo gumana nande, kuko umunsi ukuze undi yongeye kuzura ubushobozi buvuye mu ijuru. Arabangura zirikana Mwami Yesu, zangeso mubiye mwandanyanduje ngo zigomba kubyuka, ntuzirandure uzihonye. Hari ingeso n'imyifato mibi yatumye abantu bakure yawe, impwemu z'umugararizo maraza Satani na Biramu na Kora, impwemu zo kutumvira. Ijambo ryawe ryaravuze ngo uvugishwa n'Imana, ngo niwumvira byagezwe umusabyi wanjye Mose yakugeze, uzagira ubuhirwe aho uzoja hose. None aba bantu basanze bataritoneye ibyagezwe byawe, basanze batarumviye ijambo ryawe, hari ibyabatsinze, hari ibyabananiye. None nga barapfukamye, uri bumvira ijambo wese akumva ko atari mu kibanza Imana imugombamo, aciye bugufi. Natwe duhagaze muri rya jambo, waravuze ngo muzahari ibyaha bazabiharirwa, ariko muzabirekera bazabigumana. Bwirukiro harira, bwirukiro we ubiri ijambo rikoze agasanga ari mu kibanza cya kure, mubabarire. Amaraso Yesu ameze umuririmbyi yaririmbye neza, nguwo aramucamanza yambonye ko amaraso yancira urubanza rubi, ngo nyitugororotse. Abantu bagendaga menya niwongere ubambike, ubwiza bw'Imana bagaruke ko, ubwiza bw'Imana bubambike. Amaraso Yesu ababera umwambaro, babareka imbere y'Imana batsindanishirijwe, bagizwe ibyaremwe bisha, kugira ngo ubwoba buhere, barwane banesha, bazi ko Imana iri kumwe nabo, kuko ubanye nawe, ugendanye nawe, ugumanye nawe. Niko abwiye Mose ku kiyaga gitukura, Mose arabati dutare, uramubwira ati bose bwira abantu bakomeze bagende nihondi. Iyo ari uhuri ikiyaga kiduha inzira, iyo ari uhuri igitandara gitanga amazi, iyo ari uhuri n'abantu zirakoroka, iyo ari uhuri utegeka inkware abantu bakaronka inyama, iyo ari uhuri uhindura ibintu.
umaze guhera no kweza rero ngwino ugendanye n'umugeni wawe ugenda ukemura byose neza mu izina rya Kristo Yesu umwami, tubisabye Imana ishobora byose, amen.